Uko mubizi ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano buriko burinjiza inyamiramabi zishasha mu gihugu cose. Izo nazo zikaba zigizwe n'inkumi n'imisore zifise hagati y'imyaka 18 na 25. Twarabamenyesheje yuko umugwi wa mbere wabifuza kwinjira mu ntwazangabo ubu baza barahejeje kwinjira, ubu baza bari hariya mu ishure kaminuza y'inyamiramabi hariya mu Mitakataka mu ntara ya Bubanza. Uno munsi rero ubushikiranganji buriko burinjiza abifuza kwinjira mu rwego rw'ibisongerezi vy'inyamiramabi mu gihugu cose. Ejo rero abakoze ibibazo byo kwandika uno munsi rero bariko barakora ibibazo byo kwinonora imitsi. Nkuko mubibona rero ngaha turi ni mu gisagara ca Bujumbura, hari hiyandikishije bose hamwe abashika 174. Hakaba hashoboye kwitaba abashika 146. Murumva yuko hariho abasivye bashika kuri 28. Ivyo rero bariko barakora haba ngaha mu gisagara ca Bujumbura canke ku migwa mikuru y'intara zose z'u Burundi, ibibazo bariko barakora ni ibibazo vyo kwinonora imitsi vy'ubwoko butatu. Igice ca mbere bariruka imetero zishika ku 2400, no kuvuga ibirometero bingana 2 n'uduce 4. Ico ni kibazo ca mbere. Ica kabiri baca bagira imwe bita ama abdo, bakaza kugira izishika kuri 56, hanyuma baza guhereza kuri bimwe bita ngo pompage, aho baza kugira izishika kuri 50. Nuko rero niko iki gikorwa kiriko kiragenda mu gihugu cose. Twamenyesha yuko ku munsi w'ejo naho abifuza kwinjira mu bapolisi bato bapolisi basanzwe nabo bazoheza bace bakora ibibazo vyo kwinonora imitsi nk'ibi. Twamenyesha yuko mu gihugu cose muri kino gikorwa cyo kwinjiza ababifuza kwinjira mu bisongerezi no mu bapolisi bato bitabwe n'abashika abifuza kwinjira mu bisongerezi mu gihugu cose bangana n'ibihumbi 3287. Hanyuma abifuza kwinjira mu bapolisi bato nabo bangana n'ibihumbi 5286. Muri abo ibice bishika ku 10 bakaba arabigeme. Ico rero twovuga nuko gushika ubu igikorwa cyo kwinjiza inyamiramabi zishasha kiriko kigenda neza mu gihugu cose. Kubifuza kwinjira mu ntwazangabo barahejeje, ubaza bari kwishure. Ubu rero uno munsi twabivuze yuko turiko abariko barakora ibibazo vya nyuma bifuza kwinjira mu bisongerezi. Ejo hakazoca hakora ibibazo nk'ibi nyene abifuza kwinjira mu bapolisi bato. Muri ibi bibazo bitatu bigizwe n'intambwe zitatu biriko birakogwa uno munsi mu kugira bamenye, no kuvuga mu bijanye no kwiruka izi metero 2400, kugira ngo uronke yose kuri yose uri umwigeme utegerezwa kuba wirutse n'imiburi iminota 11 n'amasegonda 12. Hanyuma uri umusore naho utegerezwa kuba wirutse n'imiburi iminota 8 n'amasegonda 12. Mumva ko badafatira ku biharuro bimwe. Hanyuma kuri ibi bijanye n'ama abdo baca bagira kugira ngo ube wamenye uri umwigeme utegerezwa kuba wagize kuri 56 zisabwa, utegerezwa kuba wagize n'imiburi 54. Hanyuma abasore nabo bategerezwa kugira 56 nyene zose. Hanyuma kuri ca pompage kugira ngo uronka amanota yose kuri yose uri inkumi utegerezwa kuba wagize n'imiburi 46 kuri 50. Hanyuma uri umusore naho utegerezwa kugira zose uko ari 50. Aho ufise amanota yose kuri yose, udashikanye ivyo tuvuze amanota acagenda arakoroka. Ico twovuga twabonye kidasanzwe muri rinjizwa ry'umwaka nuko abatwitavye ari benshi cyane. Ni rya mbere tubibonye twagatangura kwinjiza inyamiramabi zishasha. Murazi yuko iza mbere zatanguye kwinjira mu mwaka wa 2011. Aha turiko dufata urwego rw'inyamiramabi, murazi ko rwabayeho itariki 31 Kigarama mu mwaka wa 2004. Yinjizwa rero rya mbere ryaciye rihera ku ntwazangabo yabaye mu mwaka wa 2011. Kuva ico gihe rero bagiye barinjiza ku mwaka. Uno mwaka niho dushoboye kubona ibitigiri vyinshi cyane
kuva twagatangura kwinjiza inyamiramabi zishasha. Twarabajije batubwiye ko hari ingingo zafashwe na nyine cubahira umukuru w'igihugu zituma ubuzima bwabo bugenda neza, zoba rero ziri mu vyatumye basubira guhurumbira urugwego ari benshi cyane, ariko n'abandi nkuko bavyivuge ngaha mwavyumvise, ahubwo bavuze yuko ahanini bazanywe no gukorera igihugu ko arico bashize imbere.